n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Nje imbere yawe Mwami Imana, nje mu izina rya Kristo Yesu Umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, nje guhimbaza data, nje gushimira igikorwa c'icubahiro wadukoreye nk'abana ukunda, mu kwemera gutanga umwana wawe ngo apfe ku musaraba ku bwacu kugira ngo turagwe ijuru. Mwami wanje, warakoze kwemera, warakoze kwitanga, warakoze kubabara mu gishingo cacu kugira natwe tubabari, wambara ubusa kugira ngo twambikwe, urakubitwa kugira ngo mu mishago yawe dukire ingwara, ntaco tabonye Mwami Imana kugira ngo tubone kuragwa ubugingo. Turagukunda Mwami, kandi urukundo tugukunda niwe warutubanje, ko niwe wadukunze ubwa mbere, wemera kudupfira twereka Imana. Oh Yesu warakoze, warakoze Mwami, imitima yacu iragukunda kandi irakunezererewe. Wagize neza, nta wundi yaturokora atari wewe, rero ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera senze nizeye ko byumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe, ijambo rivuga ngo urahiriwe wewe uhora wizeye iby'Imana yavuze ko bizoba. Haleluya. Wewe uhora utegereje iby'Imana yavuze ukabyizera, uri umuhirwe. Haleluya. Hari abantu batizera icyo Imana ivuze, ugasanga umenga nta nicyo bibabwiye, ariko wowe wizera iby'Imana ivuze, haleluya, ukabitegereza n'umutima umwe, urahiriwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Luka, turasoma igice ca 2, dusome kuva ku murongo wa 25 dushikane ku murongo wa 32. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi mpwemu yari kuri we, yari aroranye uguhumurizwa, yarorereye guhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo n'Umwami Imana. Ajanwa mu mpwemu mu rusengero, ababyeyi bajanye uwo mwana Yesu bamugenze nk'uko imigenzo y'ibyagezwe wari uri. Aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati, databuja, noneho urasezereye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga, no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, abwira Mariya nyina wa Yesu ati, umva, uwo ashiriwe kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi bavyuke, no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, kugira ngo ivyiyumviro vyo mu mitima myinshi bizoserugwe. Kandi hari Ana uvugishwa n'Imana, umukobwa wa Funuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 89 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mw'ijoro. Ako kanya aca araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira abari baroreye ugucungurwa kw'Abisirayeli bose. Amen. Murumva neza ko abantu iyo barorereye icyo Imana yavuze, bakakirorera bihanganye, bakakirorera basenga, Imana ntishobora kureka kukibahishurira. Haleluya. Simeyoni yari afise umutwaro ukomeye, ugutabagwa kw'abana b'Imana. Yari afise uwo mutwaro
n'uyu mutamakazi twumvise yari yarakiri umukobwa muto y'urupfaka yakiri muto yana bari bafise inyota yo kubona agakiza ka Isirayeli. Haleluya. Ngo bama mu rusengero bama binginga Imana ku murango no mwijoro batabaza baririra Imana bavuga ngo Mana agakiza ka Isirayeli ni ryari, Mana ni ryari uzoshitsa ibyo bavuze, ni ryari uzoshika ibyo wasezeranye. Haleluya. Ntibasinzira bama bariko baringinga Imana. Haleluya. Bama bariko baringinga Imana. Kandi murumva ko Simeyoni ngaha twabonye ko ngo mpemu uhoraho yaramutwaye mu rusengero, kuko Yesu bari bamuzanye kuza kumuhezagiza mu rusengero nk'uko umuco w'Abanyisirayeli wari uri. Umwana amaze iminsi 8 baca bamutwara mu rusengero kugira ngo bamushikirize Imana bamuhezagire. Mwemu w'Imana cyarabwira Simeyoni aramukebura muzana mu rusengero kugira ngo amaso yiwe yibonere ashime Imana ko Imana ishikije isezerano ryayo. Ngo ataraza mu rusengero. Haleluya. Naha aye ku murongo ngo ku murongo wa 27 ngo ajyanwa na mpemu mu rusengero, ababyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nkuko umugenzo w'ibyagezwe wari uri. Buno nyene nibaza ko hari abandi bana benshi bari bahari, ariko mpemu w'Imana amujyana neza yehe, amujyana kuri Yesu. Haleluya. Amujyana kuri Yesu ngo aramufata aramukikira. Haleluya. Aramwakira aramukikira ashima Imana. Haleluya. Ashima Imana. Rero iyo by'ukuri umuntu agendana n'Imana, Imana iramurongora, ibyo akora ntahusha kwera abarongorwa n'ukuboko kuhoraho. Simeyoni ntiyahushije umwana yatoye we, hamashima Imana aravuga ati ibyo nasengeye ibyo naririye imyaka myinshi Imana ishikanye isezerano ryayo. Arasenga ngo Mana ngo rero ngo harageze kusezerera umusabyi wawe ataha amahoro. Haleluya. Kuko ndabonye amaso yanjye arabonye agakiza ka Isirayeli. Haleluya. Ngo databuja noneho urasezeye umusabyi wawe amahoro nkuko wavuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe ako wateguye mu maso y'amoko yose. Urumva aramenya ati uyu ni umukiza. Ibintu byari guhishurirwa ari we wese. Urumva abandi bari bahari, nta wundi yaciye gutahura Yesu wari we. Ariko murumva abantu b'Imana, abantu bagendana n'Imana baryamanye ibanga rikomeye, bahishurirwa ibyo abandi badahishurirwa, babona ibyo abandi batabona, bumva ibyo abandi batumva. Haleluya. Kubera iki? Kubera bagendana n'Imana kandi bama bategereje, bafise inyota yo kubona. Haleluya. Bari bategereje isezerano. Aramubona. Hari abandi bari bahari. Hari abandi bari bahari, ariko ntibamenye icyabaye. Ntibamenye ko uwo mwanya hingiye umukiza w'isi. Ariko murumva ko ibanga ryahishuriwe abantu bari biteze, abantu bari barindiriye, abantu bari bafise inyota, abantu bama mu rusengero w'inginga Imana. Haleluya. Hama Imana ibagirira neza. Uravye ngaha Ana ngo kandi kuri 36 ukandi hariho Ana uvugishwa n'Imana, umukobwa wa Funuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, ngo yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7. Urumva yapfakaye amaze imyaka 7, ariko aguma mu rusengero asengera igihugu, asengera agakiza k'isi. Haleluya. Agakiza ka Isirayeli natwe katugezeko. Haleluya. Ntiyavayo, ntiyava mu rusengero. Haleluya. Ngo ako kanya caraza ashima Imana. Mwumva hari abandi twumva bashimye Imana, mwumva hari abandi hahishuriwe abama biteze. Haleluya. Haleluya. Abari bafise umutwaro, abari bafise inyota, nibo bahishuriwe umukiza. Haleluya. Nawe uyu munsi muntu w'Imana hari ibintu utazohishurirwa kwera atanyota ugira, atanzara ugira, atamwe tugira. Hari ibyo utazohishurirwa. Haleluya. Haleluya. Imana izoguha
sero inyota ufise, inzara ufise, ico uteze n'ikizokuzuriza. Haleluya. Rero tugire inyota, tugire umwete wo gusenga, twatura twari twiteze turindiriye ivyiza. Haleluya. Bari barindiriye agakiza kandi Imana yagize iki? Yarakaberetse. Haleluya. Ngo ako kanya aca araza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira bari barorereye ugucungurwa kw'Abisirayeli kw'i Yerusalemu bose. Urumva yaciye azatangaza uyu mwana uwo ari we. Haleluya. Ati kagakiza twari turindiriye, ryasezerano twari turindiriye ngiri rirashitse. Haleluya. Mwizere Imana, umukiza yashitse. Mana dufashe kugira inyota n'inzara yo guhora dutegereje twizeye. Haleluya. Dusengera ibyo twifuza ko biba ku buzima bwacu, ku miryango yacu, ku gihugu cyacu, tubisenge twizeye ko bitegerezwa kuba. Haleluya. Haleluya. Imana n'ukuri iraba imitima umuntu afise, iraba intuntu umuntu afise, agahinda afise. Burya abantu b'Imana, iyo umuntu asenga apfura gusenga n'ubundi asenga afise umutwaro, baratandukanye. Baratandukanye n'imbere y'Imana, baratandukanye cyane. Hari umuntu asenga atagahindagira, hari umuntu asenga gutyo ati dusengera igihugu. Ego Mana tabara igihugu cyacu, Mana agirira neza igihugu cyacu, Mana. Ariko hakaba uwundi arambara akaboroga, dusengera iki n'iki n'iki, hakaba umuntu wumva ko afise umutwaro umugira umumena umutima. Wumva ko Imana ishobora kwishura abo bantu babiri ico kimwe. Abari bategereje ugucungurwa ku Yerusalemu. Haleluya. Bari bategereje, bari bafise umutwaro, ntibasinzira ntibahema, bama ariko baributsa Imana. Haleluya. Rero Imana ntiyari gushobora gukora ico kintu ngo ureke kubabwira ati nimuhumure agakiza kabashwayemo. Rero ico no guhanura muntu w'Imana, ikintu cyose uri kurasengera kigirire umutwaro. Haleluya. Agahinda ko mu mutima uhora ugitegereje, urindiriye wihanganye, umenye ngo niyo yaranakubwiye, umenye ngo iyakubwiye niyo kwizegwa. Haleluya. Icyo yagusezeranije ukiguma inyuma gushika ukibonye. Haleluya. Izogishitsa kuko yo ntibesha. Haleluya. Ihora ariyo kwizegwa iminsi yose. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mwami wanje, Mana yanje, uri mwiza kandi ugira neza. We ntubesha, we ntuhinduka, ntuhindurwa n'ibihe. Ibyo uvuze urabikora, urabishitsa kuko umwete wawe n'ubushitsa kandi umutima w'urukundo rwawe Mwami Imana n'ugirira neza abana b'Imana iminsi yose. Data ndagushimiye, Data ndagukunda kandi ndakunezererewe. Icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe.